Reka asubire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri sheni yanyu nkuru rudende ya Isange TV, sheni bashikiriza amakuru nza n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka asubire ndabaha ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo, akaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politike niho tugiye gutangurira amakuru yacu, aho kuri ubu ngubu hariko haribazwa ese ninde azotabara Alain Ndikumana. Uyu akaba ari umushikiranganje w'ikiga ca leta y'u Burundi. Xavier Ndikuriyo abaza ko uwo mushikiranganje yoba akeneye gukingirwa ngo n'ababa bavuye mw'ijuru. Bwabaye ubwa mbere umugambwe CNDD-FDD wifatira mu gahanga umushikiranganje wawo uwumvirije Reverend Ndikuriyo uno musi yokwibaza ko atera aba utavuga rumwe na leta ya Evariste Ndayishimiye hageze ikibazo ca FOMI. Kuri ubu ngubu rero icuka kibi casubiye kuduga hagati y'umushikiranganje w'ikiga ca leta ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tubandanye tubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira ku nkuru iriko iravugwa mu kwimenyesha amakuru ca ejo heza, nayo turaza kubibashikiriza mu buryo bw'idonido. Ico musabwa gusa no gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Reka rusubire ndabaha ikaze mu makuru yacu mw'idonido tugiye gutangurira kubiko biravugwa mu cuga kibi casubiye kuduga hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa leta y'u Burundi ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi hariwo CNDD-FDD hariwo Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Kuri ubu hariko haribazwa ese ninde azokingira Alain Ndikumana. Reverien Ndikuriyo abaza ko uwo mushikiranganje yoba akeneye gukingirwa n'abavuye mw'ijuru. Bwabaye ubwa mbere umugambwe CNDD-FDD wifatira mu gahanga umushikiranganje wawo wumvirije Reverien Ndikuriyo uno musi yo kwibaza ko leta atera aba utavuga rumwe n'umutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nta murundi n'umwe afise ikibazo c'umutekano. Mu kiganiro yatanze uno musi kubamenyesha amakuru, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yavuze ko atari bwigere yumva ko umushikiranganje hajejwe ikiga ca leta ngo ariko araterwa ubwoba kubera amafaranga ajejwe. Yavuze ko adasoma imbuga ngurukana bumenyi ayo makuru acako. Inyishu itangaje, mbese yamenye gute ko vyaciye ku mbuga ngurukana bumenyi kandi atazisoma? Umushikiranganje Alain Ndikumana yabivugiye mu nama nkenguzamateka aho umugambwe wa CNDD-FDD ufise intebe 100%. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca yararemesheje umushikiranganje Alain Ndikumana aranamuragiza ibisabisho vy'abarundi. Vyagenze gute ngo ayo makuru ntashike kwa Reverien Ndikuriyo? Ndikuriyo yagiriye ko akoresha imvugo isa no gukekeza Alain Ndikumana ati nimba umushikiranganje afise abapolisi bamucunga yoba adafise umutekano gute? Umurundi asanzwe wewe yoba amerewe gute? Uwo mushikiranganje mbega yoba ashaka inzego zumucunga zivuye mw'ijoro? FOMI si urwego rwa leta gusa. Ku kibazo ca FOMI naho nyene Reverien Ndikuriyo ntavuga co kimwe na Alain Ndikumana umushikiranganje w'ikiga ca leta. Reverien Ndikuriyo yavuze ko FOMI atariyo ibazwa ikena ry'ifumbire mu gihugu. Yavuze ko kandi ico kibazwa umushikiranganje ubijejwe. Hano rero Reverien Ndikuriyo asa n'uvuga nka FOMI, iryo shirahamwe ryagirije umushikiranganje Alain Ndikumana ko avuga ivyo atazi, ko ngo yoja kubaza ubushikiranganje bubijejwe. Reverien Ndikuriyo kandi asa kandi n'uwerekana ko leta ya Evariste Ndayishimiye ariyo iri mw'ikosa rikomeye cane kubona ibintu bitameze neza. Imvugo ya Reverien Ndikuriyo ntinyegeza namba ishavu afise kugeza ukugene kino kibazo ca FOMI kiriko kiravugwa. Uko vyavugwa ko arico gihangange kiri inyuma ya FOMI bisa nuko yabigaragaje cabaye ikiganiro co kugwanira FOMI ndetse no kwiyamiriza. Ico cose cerekana amanyanga FOMI yoba irimwo. Alain Ndikumana agiye kuba uwande. Ibitero ku mushikiranganje Alain Ndikumana
birakomeye cane. Umugambwe uramukarabye inyuma y'agasuzuguro Fomi yaheruka kumwereka. Mu majambo Perezida Ndayishimiye yavuze muri iyi misi naho yigeze yerekana ko ari kumwe n'umushikiranganji Alain Ndikumana. Gushika ubu ivyo vyo Alain Ndikumana yavuze mu nama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka bifatwa ko ariho leta y'u Burundi ihagaze, mu gihe kandi bitavugurujwe na leta. Ivyo Reverien Ndikuriyo yavuze bica bisa nko kurwanya leta ya Evariste Ndayishimiye. Bisanzwe kandi bizwi ko Reverien Ndikuriyo yashavujwe cane no kubona Evariste Ndayishimiye yashinze leta atana kimwe abajije umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bishoboka ko rero ibi vyose yavuze ariko nko kwerekana ko atemera aho abo bashikiranganji ba Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye agiye kwifata gute kuri kino kibazo ca Alain Ndikumana? Azokwifatanya na Reverien Ndikuriyo aca ahana umushikiranganji Alain Ndikumana, canke azerekana ko adakangwa na Reverien Ndikuriyo ace aja mu vyo kumusubiriza mu mugambwe? Hagati y'abo babiri azohitamwo nde? Ndikuriyo we yamaze kwerekana ko ataco atinya kugeza aho afata nabi umushikiranganji w'umukuru w'igihugu. Ndayishimiye nawe azobigenza gute? Tubihe umwanya. Reverien Ndikuriyo yamaze gutangaza ko ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ritegekanyijwe kuwa 25 ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2026, kandi ko rizoshiraho inzego nshasha z'umugambwe. Hagati aho nta numwe yitwararitse umutekano w'umushikiranganji Alain Ndikumana. Jean Ndirakobuca uramutswe inama nkenguzamateka yamuragije ibisabisho. Ndikuriyo we yamubajije ko ashaka umutekano wabo mw'ijuru. Aho mw'ijuru ni hehe? Mbega yoba agira amurungike amwe yashize iyo kaburimbo? Reka tubihanga amaso tuzobona iyo biriko biraja. Reka tunyarukire mu makuru kandi ariko aravugwa mu kimenyesha makuru ca Ejo Heza, aho tugiye kurabira hamwe ku gakuru gafise umutwe ugira uti akayobera abahinga. Gatangura kagira gati urukwavu rumaze kwemerera kumwitura niho rwatangura kuza ruramuha urubere cyangwa se ubumera, atiriwe aracumukura yanzaganya imirambi aja ibuha gusuma. Yatega igitunga cyangwa se ikivumvu, urukwavu rugakunkumuriramwo agatsembe karwo, hagahaguruka urubere rwuzuye umugabo akikorera agataha. Umunsi umwe rero umugabo yigira inama y'ukuntu yokwaka urukwavu aka gatsembe, maze akaza arikunkumurira murihira iwiwe atiriwe araja kure. Nuko azana akabugita aca ka gatsembe k'urukwavu ajana muhira iwiwe. Ashitse muhira yarakunkumuye ka gatsembe, amaboko arajegera ntihagira n'urutsembe na rumwe rukoroka. Niho rero yatahuye ko atari agatsembe kamuha urwo rubere, ahubwo ari ubuhinga bw'agakwavu kakoresha biciye mu gatsembe kako. Ari mu bagenzi ba hafi ba Hussein Rajab kuva kera, ari mu basabiye abantu benshi imibonano mu bashaka kuja kuraba Hussein Rajab mu mpimba. Umunsi umwe uwo muntu abwira Hussein Rajab ko umwe mu bagenzi afise mw'iperereza w'ipete rya Jenerali yaje kumuraba ku rugo iwiwe. Hussein Rajab yaciye ahinduka mu maso amwishurana ishavu rikomeye cane ko abarundi bakunda ibyo bafyina, atumva ukuntu aguma agiranira ubugenzi n'umuntu yamwimbiye icobo. Yaramwihanangirije ko uwo generali wo mw'iperereza n'uwundi yakora mu biro kwa Nkurunziza hamwe ndetse n'umutegetsi yari akomeye mu nama nkenguzamateka atosubira kubegera n'amatelefone yabo ntaze yigere ayitaba, kuko ngo ari abasi ba systeme, bivanye nuko Nkurunziza ariwe ngo yakoresha mu gusuma urusaku uwegereye Hussein Rajab kugira ngo babakuremwo amakuru. Uwo Hussein Rajab arinze yatangaza ko yahemutse
vyarara bikwiye muri systeme yose kuko bari bafise barutumwako mu guhanahana amakuru. Inyuma y'imyaka ishika 3 gusa ivyo bibaye, Hussein Rajab yaratumye ko wa muntu ico bavugana mu mpimba. Ico gihe hariho kandi amafaranga yarakenewe mu gikorwa cihutirwa, amafaranga yagera ku miliyoni zababa 100. Uno muntu amaze gushika mu mpimba, abaraho hafi ya Hussein Rajab yaciye abigizayo kugira ngo bayage biherereye. Niho kandi Hussein Rajab yamubwira ati Generali naka ndetse na Generali naka urabazi? Wa muntu ati ego ndabaza cane. Amubwira ati rero genda kwa Generali naka, umwe yamubuza wo mwiperereza, muze guhurira kuri face a face, hari ahantu akunda kunywera akayi aguhe ibyo twavuganye. Uce ugenda kandi kuri Kiriri bare urasangayo Generali naka, nawe akaba ari umwe yamubuza, yakorera mu biro kwa Nkurunziza, araguha akandi kantu. Hanyuma naka wa mutegetsi wo mu nama nkenguzamateka nawe ejo muzobonanira muri Asiatique kwa naka, hari ico azokumpera. Umwanya uwo wa nyuma kandi yahoze ari umutegetsi wo mu nama nkenguzamateka, bafise amabanga akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Uno muntu yabaye nk'ukubiswe nk'uwumvise nabi, amera nk'uwusubizamwo Hussein Rajab ati muze muvuze naka na naka na naka. Yaramuravye mu maso gusa ntiyamwishura, wa muntu ntiyasubira kuvuga. Niyo kandi yamubwira ko ubutumwa bwa robwo agende kugira ngo yakire bamwe yari yataramuye. Uwo muntu rero yagiziye ameze nk'uwahungabanye mu mutwe, kuko ntiyatahuye ingene bamwe mutama yamubuza kuvugana nabo yabagirije ko bahemukiye aribo amutumyeko. Uko ari 3 rero yarabonanye nabo, baramuha ivyo yamutumye. Nta vyinshi bavuganye birenze kuramukanya no kubazanya amakuru y'imyaka. Erega y'amafaranga yarakenewe aba arakwiye, hararengako ndetse n'ayandi makeye. Ayo makeye niyo Hussein Rajab yaciye amuha aje gukoresha mu rugo iwe, bivanye n'ibikorwa yari amaze iminsi amutuma mu gihugu hagati. Evariste Ndayishimiye amaze kuza ku butegetsi, wa muntu yarabonanye n'umwe muri ba bajenerali babiri, kuko uwundi yararungitswe gukorera mu buserukizi bw'Uburundi mu gihugu vya kure. Bararamukanyije nk'abantu baherukana kera. Generali abwira uno muntu ko yoza aramuyagisha kuko ibintu bimeze neza, bongera guhana inomero za telefone, kuko uno muntu asanzwe ari umuntu akunda cane ivy'inkino, akaba yarigeze kuba umumenyereza wa mutegetsi we yahoze mu nama nkenguzamateka, ubu ari mu mugambwe. Barahuriye ku kibuga kimwe c'umupira w'amaguru kiri mu gisagara ca Bujumbura, aho umugwi w'umupira w'amaguru wo mu Burundi wahura n'uwundi mugwi uvuye hanze. Nawe kandi bararamukanyije neza cane nk'abigeze kuba abagenzi kandi bazinanye muri vyinshi. Nawe wewe aca amuha n'akabahasha kari karemereye buke buke, amubwira ko nihagira ico akenera yoza haramubwira kuko arico umugenzi amara. Haheze iminsi uwo muntu yaragize akabazo mu muryango, vyasaba ko akoresha uburyo butari bukeya. Yibutse ko kwa wa muntu Hussein Rajab yaciye yibutse kwa kuntu Hussein Rajab yaciye kuri abo bantu, amafaranga yarakeneye akaboneka, nawe yigira inama yo kubikora nk'uko nyene. Umwe wese muri abo bategetsi babiri aramwiganira ikibazo afise. Yarahawe umuhango. Haheze iminsi yarakiriye telefone y'umugenzi basanganywe muri systeme, amubaza ati ubukene bwagukonyeje kugera aho uja gusaba ubufasha basi ba systeme? Niko bambwiye ngo ndakubaze.
nawe aca ahamwishura ati kwari ukuramukanya gusa nta kindi twavuganye kandi urantangira bwakeye hiyo. Uno muntu yahavuye aronka amakuru ko inyuma yaho abwiriye ikibazo ciwe abo bategetsi babiri nabo baciye barungikira ubutumwa Hussein Rajab bamubwira ko abahungu biwe ubukene bamerembesheje, bamubaza ko hari ico bofasha uwo muntu, nawe abishura ko batohirahira hagire ngo ico bamuha kuko ngo n'abandi bohava babigira ingeso bagatangura gusabiriza kandi ari byo bituma umugabo atakaza ubugabo bwiwe. Uwo muntu kandi yaciye atahura ko bwa bundi atari abo bategetsi bibagiye ko basangiye urugamba kuva CNDD-FDD ikiri umuhari, ahubwo baragabuwe mu migwi hashirwaho n'uburimbi ntarengwa. Naho hakurya aha ukuboko wo hakuno batabiherewe uruhusha kumvo zikigoye gutahura. Muri systeme bakubwiye ko nakari umwasi umufata nk'umwasi wikiye kandi ukabwirwa ko ubu ari umukunzi muca mugwana mu nda. Ariko kandi niko kayobera abahinga kabarizwa muri systeme ya CNDD-FDD, si agatsembe gatanga urubere ahubwo urukwavu nirwo rukoresha ubuhinga bwarwo rwazungurizaga agatsembe ukabona urubere ruraseseka, wihenze ukihereranya agatsembe wibwira ko hari ico uronka, urukwavu mutabivuganye utahana amoya mu ntoke. Abatabonye iyo vyahereye ntibashobora kubona aho bigeze naho bakanura maremare. Ivyo rero ako kakaba ariko kayobera abahinga kari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri no sango, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.